Holy Mountain TV. Salame njuti bakunzi ba Holy Mountain TV aho mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi tubanje kubashimira ingene mudukurikirana muri benshi turi kumwe n'umwungere w'isengero rya Église du Royaume de Jésus-Christ arashaka gutwidondora. Yego murakoze ku mazina yanje nitwa Pasteur David Habonimana abandi umwungere w'isengero rya Église du Royaume de Jésus-Christ murakoze cyane Pasteur turashaka kubabaza mbega uno munsi hari ijambo ry'umwaka mwatangarize isengero ryanyu. Egome cyane twatangarije ishengero ijambo ry'umwaka kubera Imana kugira ngo izane impinduka muri nosi irungika ijambo. Imana rero yarungitse ijambo ryayo kugira ngo ridukize kandi rikize abantu bayo. Cyo gituma twatangarije ijambo ry'Imana ishengero kugira ngo rihindure ubuzima bwabo. Ego. Murasaba natwe kutubwira iryo jambo mwatangarije isengero ryanyu no munsi. Egome ijambo twatangarije ishengero ndetse n'abandi bose ndetse n'abarundi bose muri rusange ni ijambo riri muri Yesaya igice cya 54 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri aho ijambo ry'Imana ritwereka ingene Imana yagira imbabazi ihanga ryayo ya Isirayeli. Ijambo rero mwemu yarashize ku mutima wacu, ijambo twahaye ishengero tuzogendera ko uyu mwaka wose nk'ishengero ry'ubwami bwa Yesu Kristo. Ni ijambo rivuga ngo umwaka wo kwagukirwa, uyu mwaka wa 2022 kuri twebwe nk'ishengero ry'ubwami bwa Yesu Kristo ni umwaka wo kwagukirwa. Murakoze cyane twabonye abakirisi bazanye udupapuro twanditseko imitwaro namwe murashirako amavuta mbega ni ikihe kimenyetso nihe siguro bijanye no gutanga imitwaro mugashirako amavuta muri burya buryo. Egome cyane imitwaro yamye ibaho. Murabizi yuko igihe cyo Imana ni Imana ikunda abantu bayo kandi Imana ijambo ry'Imana avuga ngo musabe muzohabwa murondere muzoronke. Impamvu abantu bazanye imitwaro nuko hari ibyo bari bazanye baje gusaba Imana bari bakeneye ku Imana ibakorera muri no mwaka bagiye kwinjiramo. Rero banditse ko ibyo bipfuza ku Imana yo bakorera muri uyu mwaka bagiye binjiyemo w'ibihumbi 2022. Rero bavyanditse turabisengera tubishira imbere y'Imana turabisengera ndetse turanabihezagira tubisuse ko amavuta kugira ngo by'ukuri bikunde Imana ibyemere kandi ibishure. Murakoze cyane turangiza turashaka kubabaza mbega niye mpinduka mwiteze haba ku isengero haba ku gihugu bivanye n'ijambo mwatangaje ry'umwaka twinjiyemo. Twiteze impinduka idasanzwe. Impinduka twiteze nuko tubona ko abantu bagukirwa, abantu baroranirwa, abantu babaho by'ukuri ubuzima Imana yari yabateguriye kuva kera. Nuko bahindurirwa amateka, nubwo abantu bava mu bukene bakava mu midodombo, abantu bakura mu buryo bw'imwemu, abantu bakura mu migenderanire. Turifuza kubona ishengero by'ukuri riroraniwe kandi imerewe neza, abantu b'Imana bakijijwe basenga kandi abantu b'Imana baroraniwe bamerewe neza, batariko bararira, batagwaye, batakenye, batamerewe nabi. Niyo mpinduka twiteze ishengero ry'Imana. Murakoze cyane tubifurize umwaka mwiza. Holy Mountain TV irabifuje komeza mutera imbere, tubifuje kandi umwaka mwiza hamwe n'ishengero ryose mwarahezagiye cyane. Egome murakoze cyane turabashimiye cyane Holy Mountain TV turabakunda cyane namwe mwagukirwe mu mpande zose mu byo mukora byose bishike kure mwarahezagiye. Amen. Amen.